Mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye ikaze mu ijambo rya jambo kandi nizeye ko muri benshi muriko muradukurikira muri iki kiganiro canyu ijambo rya jambo. Uno munsi mu ijambo rya jambo ndi kumwe na Patiri Desire. Karibu Pati. Murakoze gusubira kuntumira no kumikaze. Ariko hari yacigiye. Ijambo rya jambo riguma rironka abanywanyi bashasha. Ego. Patiri Desire. Mwibutsa abana muri Radio Maria Burundi. Mwakoze kandi kwemera kugaruka kutuyagira. Nico nasohoke nza kuyaga ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Uno munsi mu ijambo ry'Imana tuzavuganira ku gusenga bishikana ku ninahazwa. Mbega gusenga birashikana ku ninahazwa, birashikana umuntu asanzwe ku ninahazwa. Mbega gusenga guhindura kumeze gute, gukorwa gute, mbega umuntu yoshobora gushika ku ninahazwa atarapfa. Ivyo ni ibibazo tuza kwishura muri iri jambo rya jambo dukura muri Luka ni mu kigabane c'icenda kuva ku 28 gushika ku 36. Haciye nk'iminsi 8 Yezu avuze ayo majambo ahitana Petero, Yohani na Yakobo aduga ku musozi gusenga. Ariko arasenga mu maso hiwe hasukundi impuzu ziwe zirera zicibibatsi. Baza babona abagabo babiri bariko baraganira na Yezu. Yari Musa na Eliya. Baboneka mu buninahazwa bavugana nawe rwa rugendo agira arangure i Yerusalemu. Petero na bagenzi be bari baremerewe n'itiro. Bikanguye barabona ubuninahazwa bwiwe na ba bantu babiri bahagararanye nawe. Bamaze kwigira bakamuva iruhande. Petero abwira Yezu ati, "Mwigisha, birahimbaye ko twibera ngaha. Reka tuhagire insago zitatu, rumwe rwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya." Ntiyarakimenya ivyo avuga. Akiriko aravuga cyo haza igicu kirabatwikira, nabo batekegwa n'ubwoba mu gihe bariko barinjira muri ico gicu. Ijwi rica riva muri nyagicu rivuga riti, "Uwo n'umwana wanje nitoreye, nimumwumvirize." Iryo jwi rikiriko riravuga, Yezu aboneka ari wenyene. Nabo baranuma kandi muri iyo minsi ntihagira n'umwe biganira ikintu na kimwe mu vyo bari babonye. Iyi nkuru nziza Pati. Umengana urukurikirana rwihetse ko naho nyene bavuga ivyo gusenga. Harimwo ibijanye no gusenga. Uno munsi bariko bavuga gusenga ariko mu gutangura bavuga ngo Yezu yaduze ku musozi. Mbega hari naho dusanga bavuga ngo aja mu bugaragwa, hari naho dusanga ngo aja mu bwato. Ivyo bintu nka twebwe umenga ni nk'inkuru, ni nka kahise bariko baravuga ingene ibintu vyagenze. Hari ico vyo babivuga bishaka gusigura. Niwe ntubona ko iyo ugomba kuja gusenga uva muhira ukagenda kwisengera. Canke naho buri muhira ugasanga umenga urahinduye nk'ikibanza. Naho udahindura n'ikibanza, muri wewe umenga urahindura ko uri mu kindi kintu, ugiye mu kindi kintu. Bivuga yuko gusenga ubwa mbere ni ukwiva ko tukagenda guhura n'uwundi muntu ari mu bundi buryo bwo guhura nawe n'Imana. Aha rero mu mico y'Abayahudi ntibasenga nk'uko umenga bagumye muri vya bindi. Barava nko mu kiyaya c'ubuzima bwa misi yose bakaduga ku musozi, canke bakava muri rwa rwinshi rwo mu buzima bwo mu kibano bakagenda mu bugaragwa. Ariko harya bavuze kuja mu bwato, kenshi Yezu yarigishirije mu bwato ari ku kiyaga. Yezu yarabigira kubera yuko urazi yuko n'abigishwa biwe wa mbere abenshi barabaruvyi. Hanyuma ku kiyaga kandi kuba ariko yigisha ari mu bwato hejuru y'ikiyaga bigafise n'indi siguro, nuko nuri hejuru y'ububasha bubi bwose bw'amashitani. Kuko mu vyiyumviro vy'Abayahudi, mu mico y'Abayahudi, hariya munsi y'ikiyaga, hariya mu kiyaga ni mu burumba bw'amashitani.
kuba rero yigisha ari mu bwato ahagaze hejuru y'ikiyaga no kugaragaza yuko Imana iri hejuru y'ububasha bubi bwose bushobora gutera ubwoba umuntu bugashobora kugirira nabi umuntu. Ariko kandi kwigisha ari mu bwato, kenshi bavuga ngo ni mu bwato bwa Petero. Baba bagomba no kwerekana yuko ni Yezu n'ubu abandanya yigishiriza mu bwato bwa Petero, kuvuga muri ekleziya yasigaranye Petero uyu munsi, yakorewe mu ngata, yakorewe mu kirenge, yakorewe mu ngata nako n'umupapa ahari. Yezu ari muri ekleziya yiwe aguma yigisha abiwe. Ariko ubu turavye cyane cyane kuri iyi njiri araduga ku musozi nk'ikimenyetso cyo kuja guhura n'Imana. Twibuke nka Eliya ngo mu gusenga yagenda ku musozi wa Horebi, ariko kandi na musi igihe yagenda kuyaga n'Imana agiye kwakira y'amabwirizwa, aho yamaze iminsi 40 asenga, yaduze ku musozi. Harimwo iyo mvugo yo kuduga, ni ukuvuga kuva mu byo twari dusanzwe turimo tukinjira muri presence yindi y'Imana, tugaheza tukumva ko uko nuko guhindura ikibanza biduhindura muri environnement twari turimo, mu byo twari turimo navyo nyene tukabidugana ku Mana. Gusenga harimo kuduga kuko Imana nivyo ibana natwe, ariko kandi iraturengeye. Nico gituma harimwo iyo shushanyo yo kuduga, kugira ngo kandi tudugane ibyacu, umuntu ntabe mwisi nk'uyiheramo. Mwavuze ngo harimwo kuva mu vyo urimwo. Kuva mu vyo urimwo no kuvuga iki? No kuvuga ko mva nk'ahantu ariko ndakora akazi nkaja ahandi hantu, canke birafise iyindi nsiguro? Kuva mu vyo narimwo si ukuvuga yuko umenga ndabitaye ndavyirengagije. Ndahevye nimba nariko ndandika kete, nimba nariko ndakora kandi kazi ndabihevye. Urabishira nko ku ruhande. Uraba nk'igihe umushitsi aje kukuramutsa, nubona ko ucubanza ugasiga ibintu ahantu aba mukicarana. Atari ubu usanga bose baca bunama mu telefone. Mugabo umuntu ashitse uzi ko aje kukuraba, urasiga ivyo warimo kabanza ukamwakira. No ku Mana, kuko tuba tugiye kuyaga n'umuntu. Umuntu nivyo kunda yuko ayaga n'undi umenga yatwawe kandi n'ibindi. Ni kimenyetso cy'uko umuntu ahisemwo uwo muri uyo mwanya kugira umwanya w'Imana. Niko umenga bisize ngaho, mugabo biri muri we, agenda bitwaye muri we imbere y'Imana. Mugabo ntaba ari kwaganira n'ivyo bintu, ntatwagwa muri ivyo bintu, agaheza akerekeza umuzirikanyi wiwe, ubwenge bwiwe, gushaka kwiwe, akiyerekeza wese ku Mana. Sinzi umwe ndavuga ati gusenga ni ukwerekeza ubuzima bwacu bwose ku Mana. Urumva agumye yerekeye ku bindi, ntivyokunda yuko aganira neza n'Imana bagiye kuganira. Arava rero mu vyo yarimwo akamera nk'uduze, kuko Imana iba hakirurutse. Ni ukuvuga ni nayo ikirirutse umuntu, ni nayo gukirutsa umuntu gusa kuduga physiquement, kuduga nyene nkuko uri kwaduga ingazi. Oya, iramudugana ikamushira mu bintu bisumbirije, ibintu vy'iteka, ibintu ego birimwo nyene ikintu c'ubuninahazwa. Ni ukugira ngo twumve yuko ukwegera Imana biratuduza, biradutuma tuba mu bintu vy'agaciro gusumba vya bindi umenga turamenyereye. Ujura bikintu hayo kimenyera ucumenga kirataye agaciro. Imana rero niko n'Imana yatwiyegereje, ariko si Imana twomenyera nk'ikintu kindi gisanzwe cy'umuzima bwa misi yose. Ni Imana ahubwo itudugana iwayo ikadutwara mu bwiza bwayo. Yego. Turikinga tugitangura ku 29 handitse ko ngo ariko arasenga, mu maso yiwe hasa ukundi, impuzu ziwe zirera zica ibibatsi. Uyu ni Yezu bariko baravuga. Mbega gusenga guhindura kumeze gute, gukorwa gute, canke mbega umuntu ashobora guhinduka ariko arasenga nkuko tubibona hamwe umubona ukabona uti yego ari mu biki yabaye nde? Ari umugano ugira ngo usaba umwiza mugasa. Usaba umwiza mugasa. Gusenga kuko uba ari umwanya wahaye Imana, Imana nziza, Imana y'ubuninahazwa, Imana
y'ubwiza bwose, ubwiza bwayo bugusigaramo. Niturabe cyane cyane ubwa mbere kumbure guca duhinduka ku isura. No ku isura ashobora kubona umuntu yasenze, urabona yuko ari umuntu yaruhutse. Umuntu yarusha urashobora kumubona ku maso. Ni nk'umuntu yaruhukiye mu Mana yasenze neza. Atari ibi byo gusenga ukamengana abantu bagiye kwiyahagura, bagiye kwikura gusa ibivumvuri. Mugabo umuntu yafashe umwanya akaruhukira mu muzirikanyi w'Imana, biraruhura cyane, bigatuma umuntu ashobora gukayangana ubwo bwiza yararimwe, ako karuhuko kakaboneka no mu maso hiwe, kuko yaruhutse, kuko yakiriwe n'uya muruhura, azi ingena muruhura. Ariko na cyane cyane no kugomba kuvuga ingene igisabisho cyacu gitegerezwa kuza kiraduhindura, kikatugabira ubwiza bw'Imana. Hari igihe dusenga mugabo ugasanga tugumana ibihushane biteye ubwoba. Umuntu agasenga Imana ugasanga aracuzuye amacakubiri, ugasanga yuzuye urwamo, ugasanga yuzuye inda ndende ntushobora kumwizigira ngo mubitsi ibintu, ugasanga yuzuye ibintu byo kuguma kubagana biteye amakenga. Ukibaza uti none igisabisho ciwe kimushikana kuki? Nogira ni cigishasha cigisumbirije, ahungukira iki? Ahakura iki? Ukabona yuko igisabisho hari ahantu birashobora gushika ugasanga igisabisho ahantu nugira ntumwasi acugarana, kigacika ukuvuga ibisabisho, gusenga gipagani, kudondagura, ukamenga ni wowe gusa wiyumva, ntiwumvirize Imana kandi ntuyireke ngo by'ukuri ishike ku buzima bwawe, ikore ku buzima bwawe, muganire bijyanye n'iby'ubuzima bwawe. Erega nk'ubu ngiye nkavuga nkatangura gusenga numva ko ndiko ndaganira n'Imana, nkayibwira ngo dawe wa twese, ikimbaza ati mbega wa wundi wamufashe gute? Kuko kantu wa twese mbe wamenye ko nawe ndi dawe wiwe, kubiri kufata nabi uwo muvukana. Ahubwo gusaba nko kuri uyu w'Imana ni byiza ko duca dusaba, ahubwo ingabirano y'igisabisho cy'ukuri. Haranu yegeze kubwira umunyasamariya kazi, amubwira ati hagiye kuza igihe cyaho ngo abasenga data mukuri ngo bazomusenga muri mutima no mukuri, mutima ahindura, mutima gira bishasha, mutima atwinjiza mu bwiza bw'Imana, tugaheza tugasa n'uwo dusaba. Tugasa n'uwo dusaba. Ahandi ho no kuvuga yuko igisabisho kitaguhindura ngo kize, naho bitoca bishoka bihinduka ubwo nyene nguca ubumweranda, mugabo kikakugumiza muri iyo ntumbero yo kuguhindura, yo kuguma urondeza ubwiza busumbirije ugeze ku uyu munsi. Umuntu asenga by'ukuri uramwumvamwo le souci, uwo mwitwarariko wuko yumva ati ndakeneye gutera iyindi ntambwe. Ari mu byo gusenga, ari mu by'ubuzima bwa misi yose, ari mu byo gutunganya ubuzima bwiwe, ari mu byo gutunganya ibyo ashinzwe, akumva ko bitokunda ko aguma asenga Imana mushobora byose, akaguma ameze kwa kundi. Sinzi umuntu yigeze kubivuga ati vyogenda gute ko abakristu tugenda gusenga tukakira Yezu mu Karistiya, hanyuma tugasohoka tugafata imipanga n'amagrenade tugaterana tukaryana tukameranira nabi, acagereka kati n'igitangaro ca shetani. Koko ico n'igitangaro ca shetani, kuko aho abantu basenze mu kuri, ikimenyamenya cyuko basenze mu kuri, basohoka bakundana, basohoka bumva bogwana mu nda, basohoka bumva borushanwa kugiranira neza. Aho niho hari igisabisho. Igisabisho kitaduhindura, kiguma kitwugaraniye mu kungene twari dusanzwe tumeze, haba hariho kabaza. Ego, mwigeze kuvuga muti abasenga mugabo gasanga baguma muri vya bindi, byantumye niyumvira ko bivugwa ko abarenga 90% ari abakristo, ariko haguma ubona mu bihugu haguma hari ingwano, hari ukutumvikana. Mbega nk'umusaseredoti nk'ivyo mubivuga kwiki iyo muriko muravyitegereza? Mbega uguhinduka kubisanzwe
kwategerezwa kumarira iki kibano canke mbere n'igihugu canke n'isi yose. Ico gituma tutokangwa n'urugwirirane rw'amadini kuko hano heza bivuga ngo sabangira ngo mukama bazoja mu bwami bw'Imana. Abazobujamwo yego nabo bahamagara umukama ngo bakinatira gukora ico data ashaka. Hariho ibintu biteye ubwoba ko n'umuntu asenga ashobora gutsitara. Nibisanzwe kuko n'ubundi asenga kugira ngo agende aratumbera ubweranda busumbirije. Kabo nko ko umuntu asenga mubu dusangira igisabisho hama nkaguca inyuma nkagusogota nkaguca inyuma nkagusambura haba hari ikibazo haba hageze aho umuntu ategezwa kwibaza ikibazo ati wewe usenga Imana imeze gute, usenga Imana iyihe, cyangwa usenga mu bwiyorobetsi cyangwa uri kumanipira ibintu byo gusenga nk'ibigezweho. Erega uyu munsi abantu basenga nk'ibigezweho kuko byanditswe mu bwizwa shingiro. Twashize Imana imbere, nutasenga baragutwenga no muri leta. Umuntu agaca asenga uko agira ati reka ndabe ko nokiza agasura kanje imbere y'umukuru abone ko nsenga guma nyizigiye. Mugabo by'ukuri ibyo senga ntibindimwo, biratera ikibazo igihe umuntu ubona yuko asenga mugabo akaba mu bibi vyenyuje gose imbere y'Imana, kibaza uti namagara make canke n'ubwiyorobetsi. Haba hasigaye yuko umuntu rero yinjira mu mutima wiwe, mu mutima w'uwo muntu akamenya ati ubwo n'ubwiyorobetsi namagara make, amagara make naho unacagira atarahana asenga nabi n'ubundi umuntu akamufasha. Nico gituma Ecclesia iduha n'iki gihe cera ndacikarema kugira ngo twisange dusenga nabi, dusenga mu bwiyorobetsi, dusenga mu bintu bitwugarana ntibyugurure by'ukuri umutima wacu Imana, kugira ngo ndave dusanga dona dupfira aho twokiriye. Egara abantu bapfira mu bisabisho ukabona yuko basenga, utabona yuko basenga by'ukuri Imana mu kurondera Imana ibakuza igakuza nugira nti yamavarero y'ubwami bw'Imana muri bo. Nahatoca umweranda ahejeje mugabo kamwumva mu mwitwariko w'igitunganye, kamwumva nk'umuntu atigera himbagwa nuko yorenganya mugenzi we, atigera himbagwa nuko ibintu by'umuntu byokononekana, cyangwa atigera himbagwa nuko yomusahura, cyangwa atigera himbagwa nuko yomwirukako uko ariko kose, ahubwo akumva yuko uko agiye imbere y'Imana, Imana iguma imwibutsa iti mwene wanyarihe. Kibano rero umuntu asenga Imana se yo mukama wacu Yesu Kristo, agasenga by'ukuri Yesu Kristo, ahubwo abo umwambiro mushasha w'ubuzima bwiza kivukanye mu kibano. Abo umwambiro mwiza akaba umwizigirwa no mu buzima bwiza bwo gutunganiriza abandi, kuko burya ubuzima bwa politike benshi naho babugira amacandya, aho umuntu nyena nubwo kumenya kwihebera ineza y'umuryango. Benshi ntibashika ngaho. Nukuri hano iwacu turakwiye gusubira kwigishwa neza ico arico ineza rusange, la res publique, la chose publique. Kabona yuko ahubwo abantu bagomba kujya nko muri politike, bakina politike kuko bashaka kurya. Umenga kurya nivyo biri imbere gusumba kwitangira abandi ngo ivyo kurya bigwire. Gasanga n'ivyo ari bihari bagiye babimaze, bagiye babiriye ko byose bakakubima. Iyo ni ingorane n'ingwara ikomeye. Mugabo ukabona tuja mu masengesho. Be none amajambo y'Imana tuyasoma gute? Igihe cikarema ni igihe cyo kwitera ibibazo bishikanga ubwo ndasenga mu kuri imbere y'Imana. Canke ndiyorobeka. Canke nsenga kuko biri mu vyashizwe imbere bitokesha umuntu ko ari umuntu yo kwizigirwa. Mugabo vy'ukuri ubwo bwizigi gutabobereye imbere y'Imana. Nibibazo bikomeye. Nibibazo bikomeye, igisabisho kitaduhindura umwe wese yo kwibaza ikibazo. Mbega huze kubona ubu ninahazwa no kuvuga iki? Umuntu ashaka kubona ubu ninahazwa aha kwisa atarapfa. Hari abasenga bagatwaga ico bita l'extase. Ugasanga yatwawe mu Mana ku buryo ari ingabano zimwe z'Imana ishobora gutanga. Umuntu ikamutwara muri extase akumva twawe mu Mana, akumva yuzuye inahazwa bw'Imana, aho naho bishika bakabona Yezu, bakabona Bikira Mariya. Mugabo izo ni ingabirano umukama atanga,
ariko twese icyo Imana iduha ni uko tuhakura amahoro, tukahakura akanyamuneza, tukahakura inguvu zo kuba beza, zo kuba beza, kuko twahuye n'Imana. Ko duca tubona ibintu by'ibitangaza by'Imana, si twese turankiyo ngabirano, ariko ko twese dutegerezwa kuhakura ubwiza bw'Imana, inguvu zo gucambirwa no gusoserwa n'icyiza cy'Imana nyene kigirira neza abantu. Ibyo twese turabigabana. Iyo umuntu yagiye mu gisabisho cyiza arabyumva muri we, si ukuvuga yuko acabona Yezu nk'uko ndakubona, birashobora gushika Yezu akabigira, akakwereka, mugabo akwereka nk'uko nyene, akwereka kugarukana, kugira ati subira hariya ntiharagera ko uza ngo urabe, uhore uraho. Ni ukuvuga yuko kubona Imana mu buninahazwa si ukuyibona gusa muri gahunda zacu tuzoyisangamwo hariya mu ijuru, ni ukuyibona mu buninahazwa bw'ivyo ikunda, bw'imico ikunda, ingeso ikunda, ukumva zikunyura kandi ukumva uziryoherewe, uzihimbariwe, ukumva inguvu zigukwega ngaho, aho by'ukuri hari ikintu c'Imana kiba cabaye muri wewe. Ahandi hoca umenga ni nko kumara akanya gusa bisanzwe, ugaca usubira muri bya bindi. Uzobona ubuninahazwa bw'Imana mu buryo buhoraho, urumva azoba yamaze kuva muri ubu buzima, kuko n'abagiye babonekerwa haraza igihe bakagaruka muri ubu buzima. Ego, reka tugaruke muri iki gisabisho cacu twavuze gihindura, hanyuma kandi turiko turegereza gusozera. Mwavuze gusenga bihindura, turanashika no guhindura ikibano, kuko uwahindutse ahindura ikibano, mbere bagateba bagashika no ku gihugu bakagihindura kandi neza, so guhindura bisanzwe. Ni iri jambo ryoduhiki, ryotwigisha iki? Nirihe jambo rya jambo twogumana rikaba ngenderwako muri iki gihe? Yezu ibi yabigize, aratwara aba batumwa batatu ku musozi, abereka ubuninahazwa bwiwe kubera iki. Usomye neza aha, Luka atubwira yuko ngo hari haciye iminsi 8 hari ikintu Yezu yari yabayagiye, hamakira batera ubwoba. Ni hamwe Petero yaraje kumubwira ati wowe uri umwana w'Imana nzima. Yezu agaca amubwira ati uraharashe, mugabo agaca atangura kubasigurira ati ego, mugabo ubuninahazwa bwanje buzoca mu kubanza kwikorera umusaraba, nkafatwa nabi, nkicwa, ariko iminsi 3 cyaciye nzozuka. Bagaca bagira ubwoba, kandi ngaha arimirije kuja kudupfira ku musaraba. Wumvise ngo Musa na Eliya bakamubonekera, ngo bakayaga ngo ivyagwa rugendo agira agende kugira Yerusalemu, ngo rugendo rwo kuja kutwihebera ku marugo abagabo agiye kudupfira ku musaraba. Abatumwa rero abaye nk'ubategura, abereka ubuninahazwa bwiwe kugira ngo nibabona ibyago n'amakuba bimuguyeko, ntibahave bacika ivutu, ngo bahave bihora bagira bati erega gabo nitwakurikiye umuntu ahereje habi. Ntibaze ko bihereye ngaho, aba yarabahonja ku buninahazwa, azoca yinjiramwo amaze kuzuka mu bapfuye. Ati ngo nje kubahonja gato kugira ngo ibyo ngiye gucamwo ntibize bibaca ivutu, muve mwibaza yuko bihereye ngaho. Imana ni nziza. Imana burya nishobora kuturekurira mu kintu cyo turandura umutima itaduteguye. Iradutegura. Hari ibintu byinshi Imana icamwo mu bimenyetso, ikadutegurira guca ahantu hakomeye, ahantu hahambaye, mugabo kandi ishaka kutwinjiza ahantu heza. Yezu harageze igihe ukabona yuko mu buzima bwiwe afise ukuguma yiyumvamwo ubwo rubanza rukomeye rwamuzanye wo kudupfira ku musaraba, akaguma ruyagira bigishwa, akabona yuko mugabo badategera. Aha rero agombye kubereka ati ntibizoherera ngaho, nimwabona bishitse muragumya umutima, bizorangirira mu buninahazwa. Ijambo rero twokuramwo nuko ubuninahazwa bwiza, kandi urabona ko Yezu yabugiyemwo akabugumamwo, nuba ari yakiri, kandi ngo azogaruka mu buninahazwa. Arimwo ishushanyo ikomeye y'ukungene ubuninahazwa bwiza, ubuhigwe bwiza, ukumererwa neza by'ukuri bifashe.
n'ibyo umuntu ashikira kuko yitanze, kuko yabikoreye, kuko yabyitangiye. Erega uyu munsi abantu dushaka guhigwa tudakoze. Sinzi umurigeze kuvuga ati ntiwigere urondera guhigwa udahiga. Abantu dushaka ubuhigwe fasile. Urabona umuntu atanguye akazi agasanga umuntu amaze imyaka 40 ngaho akora afise imodoka yiwe aragashitaka cyo karonka imodoka. Ntaranakora n'amezi angahe aca cika igisuma gaca yiwe. Ashaka ubuhigwe bwo mugabo agiye gutyo ni hamwe aca asanga ariko yubaka ubuhigwe atashingiye inkingi neza zo kwitanga. Aramera nk'uduze hejuru mugabo ko bidafise ifatiro ishingiro ryiza ryo kwitanga igasenyuka agasubira mu busa. Canke naho yoba bifise ugasanga bifise mu mutima udahimbawe, umutima utanezerewe, ntabyumvemwo ikiremve ciwe kungene yitanze mu rukundo. Mukama kagomba kutwereka ati ubu ni nahazwe Imana yaho bashakira mugabo mukiri ngaha kwisi ubu ni nahazwe buciye mu kwitanga mu rukundo. Yego niko twese ntiduca dupfa nka Yezu mugabo ari ahantu ego tuzoninahazwa mu cuya cacu c'urukundo tubamwo kuko mu bantu hano kwisi kugomba kugendera urukundo rwa Yezu Kristo mukuri. Hari igihe bisaba guca ku musaraba, kubabara, kubabazwa, ariko ukaguma ugira uti ndazi neza yuko ikintu nteramiye, ikintu ndiko nditangira kirashika kuko canditswe muri Yezu Kristo yamaze gutsinda byose. Naho rero tumenyere gushikira ikintu c'ubuhigwe mugabo tumenyereye kwitangira, twamenye kwitangira, twamenye gukorera. Abantu b'uyu munsi dushaka ibintu vyoroshe ariko ntidushake kwitanga. Aho niho hari ikibazo uyu munsi. Iri jambo rico ritubwira Yezu akagira ati ndakurindiye mu buninahazwa mugabo ubuninahazwa bamenya kwitanga mu rukundo. So ubuninahazwa batarukira ku bintu batabibereye, batabikoreye, batumva igituma babishikiriye. Ubuninahazwa abantu bamenya kwitanga mu rukundo hanyuma bagashikira ibintu mu rukundo muri bwa butungane bwiwe, muri kwa kumenya kwiheberanira. Umuntu amenya kwihebera abandi araninahazwa. N'igihe hapfuye urumva ko hasigaye akabobera kiciza yitangiye. Wa gasore yarapfuye mugabo aguma ari muzima muri twebwe. Muzi ko mvise nkari rya jambo yavuze. Dada yarapfuye mugabo ari ijambo yavuze n'ingene yabaye ukabona uti aba Thomas Sankara nako ariko baragaruka. Ba Martin Luther King nako ariko baragaruka. Abantu bamenye kwitangira ineza ya benshi abo bahereza kukuninazo. Naho menga hari gihe baciyemo cije kikabazimya kikabahitana nikibahitanya ahubwo baragitsinze kuko nticigeze kirandura intsinzi iri mu buzima bw'ano mitima yabo. Hari ibintu bidatsindwa. Urukundo ntirutsindwa, kwihebera abandi ntibitsindwa, ubutungane ntibutsindwa, ariko ubusahuzi, ubunyonyezi, ububeshi ni kuzimu niyo bihereza. Yego. Jewe nibaza ko turangirije ngaha, nagira ndabakengurukire. Murakoze cyane, naye ndabashimiye cyane kuba mwasubiye kunyibuka mukantumira. Namwe bwe mwese rero twari duteramanye, turumvise yuko igisabisho ciza ari igisabisho gihindura ukigira nawe agahindura ikibano kikabandanya gihindura hose gushika no ku gihugu cose. Nuko rero turabakengurukiye cyane ko twateramanye, turashimiye nabo mu buhinga bw'ivyuma twakoranye kugira iki kiganiro kigende neza naho kubimanutse.